Ndabaramukije amahoro y'Imana nshuti bakundwa muko murakurikira ikiganiro c'ijambo ry'Imana. Ni mwene data Yannick NGABIRANO subiye gutegwa iteko kugira kandi gusabikanya namwe ijambo ry'Imana no munsi. Igice tugiye kuganiramwo ni muri rya kete rya mbere Paulo yandikira abikorinto igice n'umunani kuva ku murongo wa mbere gushika ku gice c'icenda umurongo wa 27. Dusome. Havuga ngo ivyo vyaterekerejwe ibishushanyo. Kuva vyaterekerejwe ibishushanyo vy'ikigirwamana turazi yuko twese turi n'ubwenge. Ubwenge burakakisha ariko urukundo rurubaka. Nihagira umuntu yiyumvira yuko hari icazi azoba ataramenya nk'uko akwiye kumenya. Ariko ukunda Imana ni wamenywa nayo. Nuko kuvyo kurya ivyaterekerejwe ibigirwamana turazi yuko igishushanyo atari ikintu mw'isi, kandi yuko atamana yindi iriho atari imwe. Naho hari ivyitwa imana mw'ijuru canke mw'isi, nkuko hari imana nyinshi n'abami benshi, ariko kuri twebwe hari imana imwe, Data wa twese yandurukwamwo na vyose, natwe twabesherejweho kuba bayo. Kandi hari umwami umwe, ni Yesu Kristo, abeshaho vyose natwe akatubeshaho. Ariko ubwo bwenge ntibufiswe na bose, kuko bamwe baremariye mu bigirwamana gushitsa n'ubu barya ikintu bibwira ko caterekerejwe ikigirwamana, kandi umutima ugahumanywa no kudakomera. Barya ikintu bibwira ko caterekerejwe ikigirwamana, kandi umutima ugahumanywa no kudakomera. Ariko ivyo kurya sivyo bidushikiriza Imana. Iyo tutabiriye ntaco duhomba, canke iyo tubiriye ntaco duhomba. Mwiyubare kugira ngo ubwo bushobozi bwanyu bwoye kuba igitsitaza c'abadakomeye na gato, kuko umuntu yakubonye wewe wahawe gutahura wicaye urira mu rusengero rw'ikigirwamana, umutima wuwo iyo dakomeye mbega ntuzorinduka akarya ivyaterekerejwe ibigirwamana. Nuko udakomeye abaranduwe no gutahura kwawe, kandi ariwe mwene data Kristo yapfiriye. Nuko iyo mukoreye icaha bene data mutyo mugakomeretsa imitima yabo idakomeye, muba mukoreye icaha Kristo. Nico gituma namba ivyo kurya bigwisha mwene data, sinzopfa nongeye kurya ivyama kugira ngo singwishe inyama, kugira ngo singwishe mwene data. Bega sindi uwidegemvya, sindi intumwa, sinabonye Yesu umwami wacu, namwe ntimuri gikorwa canje mu mwami. Namba ku bandi ntari intumwa, ariko kuri mwebwe ndiyo, kuko muri kimenyetso mu mwami c'uko ndi intumwa. Ibi nivyo nireguza kubampinyura. Bega ntitwemerewe kurya no kunywa, ntitwokwemererwa kujana abagore bacu ari bene data nk'uko izindi ntumwa zikora, na bene nyina w'umwami wacu na Kefa canke jewe na Barunaba. Nitwebwe twenyene tutemerewe kureka gukora. Ninde yigeze kwitunga ari umusoda? Ninde yotera uruzabibu canke inzabibu zago ntarya inzabibu zago? Canke ninde yoragira ubusho ntabunywe? Bega ivyo mbivuze mu buryo bw'abantu canke ivyagezwe vyo ntibivuga bityo? Kuko handitswe ngo mu vyagezwe vya Mose ngo ntimuze murumye umunwa w'inka iriko irasekura ingano. Mbere inka nizimana babaye, canke se yabivuze ku bwacu? Egome vyanditswe ku bwacu, kuko umurimyi akwiye kurima afise ivyizigiro, kandi umusekuzi akwiye gusekura yizigiye ko azohabwako. 19 Naho kuri bose ndi uwidegemvya, nihinduye umugurano wa bose kugira ngo ndushirize kuronka benshi. Ku Bayuda nabaye nk'umuyuda kugira ngo ndonke Abayuda. Ku baganzwa n'ivyagezwe nabaye nk'uganzwa navyo, naho ubwanje ntaganzwa navyo kugira ngo ndonke abaganzwa n'ivyagezwe. Ku bataganzwa n'ivyagezwe nabaye nk'utaganzwa navyo kugira ngo ndonke abataganzwa n'ivyagezwe. Yamara ku Mana ho sindi utaganzwa n'ivyagezwe, kuko kuri Kristo nganzwa navyo. Ku badakomeye nabaye nk'udakomeye kugira ngo ndonke abadakomeye. Kuri bose nabaye vyose kugira ngo nkirishe bamwe uburyo bwose. Kandi ivyo vyose mbikora kubw'ubutumwa bwiza, kugira ngo mfatanye n'abandi muri bwo. Ntimuzi yuko mu birori abasiganwa biruka bose, ariko uhegwa akabumwe. Namwe bariko mwiruka.
kugira ngo muronke impera, kuko umuntu wese azorushanwa yitegura muri byose. Abo bagenza batyo kugira ngo bahabwe igitsibo gishira, ariko twebwe tugenza dutyo kugira ngo duhabwe ikitazoshira. Nuko nanje ndiruka ariko sinkutazi yaje, nkubitana ibipfuse ariko sinkuhusha, kandi ngwanye umubiri wanje nkawuhindura umuja, kugira ngo kumbure maze kwigisha abandi nanje ubwanje sinze mboneke ko ntemewe. Amen. Naya majambo y'Imana ni maremare, ariko turashobora gukuramwo inyigisho tugomba kuganirako. Kino gice c'8 turumva yuko ari Paulo yeko yandikira bano bizera b'i Korinto. Hari ibibazo bibiri biri muri bino bice 18 n'ic'icenda. 18 hari ibibazo by'abantu bameze nk'abakomeye mu kwizera n'abadakomeye mu kwizera, aho basigana. Aho abadakomeye mu kwizera bafise ibyo bubahiriza bituruka mu migenzo yabo ya kera. Kimwe muri ivyo ni vyaterekerejwe ibishushanyo, kudapfa inyama iyo ariyo yose bariye, kuko bategerezwa gutahura yuko yabazwe n'umuntu bizigiye. N'ubu hariho ababigira hano hariho idini badashobora gufungura inyama zitabazwe nawe, n'aba bari bameze nk'uko. Ariko kandi hariho ku rundi ruhande naho abakuze mu gutahura ijambo ry'Imana, nabo batanegwa ivyabo ko baza gutsitara canke badatsitara. Abo bose bari mu ishengero rimwe, izo nyama barazikakagura, bakazikakagura ataco binona, babandi nabo bagatsitara. Haba ikibazo mu ishengero, bamwe bagiriza bamwe ko bamwe ari abanyantege nke basigaye bajya ivyaterekerejwe ibishushanyo, abandi nabo bakavuga ati mwe namwe muri abana, ntimuzi yuko ivyo umuntu arya atari vyo bimwanduza, ahubwo ivyiva mu mutima wiwe no mu bwenge bwiwe, ivyo akora bisunitswe n'ivyo ari vyo bihava bikamwanduza. Ico nico cari kibazo. Bamwe bafise kudakura mu buryo bw'umhemu, mu buryo bwo kwizera, abandi nabo bafise ukutarazwa ishinga n'abadakomeye mu buryo bw'imhemu. Ku rundi ruhande, ku gice c'9 hari ikindi kibazo. Hari ikibazo cy'abatemera Paulo. Paulo siho yarari, ariko inyuma yiwe haraje abantu muri ishengero batangura kuhungabanya imitima y'abantu, bababwira ko Paulo atari intumwa. Ubwo bubwirizwa yahawe bw'intumwa atabwa afise. Ikintu mwumve ko cari ikintu gikomeye, kuko Paulo muwari yaratanguje iryo shengero, yarafise uburenganzira bwo kubwira iryo shengero umurongo bagenderako. Mwibuke yuko ataza Bibiliya zari zihari. Bashize andute canke bateye kuzazanirwa kubijanye n'ubushobozi bwiwe, ubwizigirwa bwiwe nk'intumwa, son ministère apostolique mu rurimi rw'igifaransa, wari nk'uko batandukanije uruyoya n'umuvyeyi wago, ntihasubira kuboneka ubutanga umurongo. Abo bantu mbere baca bagereranya Paulo n'izindi ntumwa kugira berekane yuko Paulo ivyo bariko baravuga ari vyo. Kimwe bamwagiriza terega Paulo araduka agakora. None ntimuzi yuko izindi ntumwa zidakora? Ikindi heraba Paulo nta mugore afise. None muzi ko izindi ntumwa zifise abagore? Heraba Paulo nta vyanya basaba mu ndungikira amahera n'ibindi. Hariho amashengero amwe yabigira n'ivyo vyavana n'ikiringo. Ariko none ntimuzi yuko abandi bivugwa yuko ico gihe abigisha bararushanya abigishwa b'Abagiriki, wabavuga ibintu vyumvikana gose, yabafise abamukurikira benshi kandi baratanga amahera. Bagereranya abo bantu babona mu kibano cabo mbere n'izindi ntumwa na Paulo kugira berekane yuko Paulo ubwo bubasha atabwa afise. Ivyo vyaratsitaje imitima y'abantu mu ishengero, mbere ishengero riraba fragile, rirahungabana. Ariko kandi hari ikibazo igituma bahungabana, arico tugomba tuganireko. Tugomba tuganire kukivuga ngo nibiki biranga abizera bakuze mu buryo bw'imhemu. Mu vy'ukuri woraba ikibazo canke ikintu cegeraniriza hamwe bino bibazo uko ari bibiri biriko biraba mu gice c'8 n'igice c'9, birapfana ikintu nuko abizera, abo bizera b'i Korinto batari bakuze mu buryo bw'imhemu. Namye niyumvira umuntu mu kubaho kwiwe kugizwe n'ibiringo nkeka 4. Harabaho kuvuka, harabaho kuba umwana, kuba mu bwana, harabaho kuba umuntu akuze, harabaho icyo no kwita gusaza no gupfa. Dushizemo no gupfa
bica biba 5. hama ivyo haba ivya mbere canke ivyo bihereza ukubaho no gupfa canke gusaza, umuntu agiramwo uruhara ruto mu vy'ukuri. Mu kuvuka umuntu avyagwa n'abavyeyi yatagishijwe inama. Mu gupfa n'ivyo naho hari iziva hari habiyahura n'izindi ngwara ziva ko tutitwararitse amagara yacu ko bikwiriye canke ko bibereye, navyone nta muntu amenya igihe aza gupfira. No mu busaza bwo ni imyaka itwara umuntu, ariko hari ibi bibiri: kuba umwana no kuba umuntu akuze. Ivyo bintu ibiranga hari nk'ibimenyetso bigizwe n'uruhara canke ibiranga uwo muntu ari muri ivyo biringo, togereranya n'uruhara umuntu agira mu buzima bwiwe bivanye nuko ari mu kiringo kimwe canke ikindi. Ibiranga umwana arangwa no kutifatira ingingo, umwana arangwa no kuba atimenyera igikwiriye gukorwa, nta bushobozi afise, ntashoboye kwifatira ingingo, kandi ntafise n'ubushobozi bwo gushobora gushira mu ngiro ikintu kanaka kuko nta ngingo aba yafashe. Amenyerwa n'abavyeyi muri vyose. Amakosa arangwa n'amakosa, arangwa no kutagira ubunararibonye, ico twokwita sagesse. Ku rundi ruhande umuntu akuze nawe arangwa n'ibintu bikomeye vy'ibihushane vy'ivyo. Umuntu mbere kubera umuntu yitiranwa n'icamaze mu mico yacu canke hano mw'isi, umuntu atangura kuba umuntu nyamuntu igihe abaye umuntu akuze, kuko hashobora guhitamwo ico akora n'ico adakora. Hashobora no guhanirwa ico yakoze kubera bazi yuko yagikoze yacihitiyemwo nubwo yoba yahenzwe abandi. Ikindi, afise ubushobozi bwo gushira mu ngiro, uburenganzira bwo gushira mu ngiro ivyo yigeneye yumvise ko bibereye. Hama ikindi, arangwa n'umwimbu, kuko ufise ivyo ariko arakora bigira umwimbu. No mu buryo bw'impwemu nuko ibi biringo vyose womenga birahari. Hariho kuvuka, hariho kuba umwana mu buryo bw'impwemu, hariho kuba umuntu akuze mu buryo bw'impwemu. Dutandukanije vya bindi bibiri, kuba umwana mu buryo bw'impwemu, umuntu w'umwana arangwa n'umuntu kudatahura vyose, afise uruhagarara muri we, atanezererwa ivy'Imana, umwidegemvyo yahawe n'Imana. N'umuntu aguma bazi iki ni icaha, iki si icaha, aguma mu ruhagarara, kandi aratsindwa gose, akeneye umuntu mu vy'ukuri amuba hafi kugira ashobore gufata ingingo zibereye mu buryo bw'impwemu. Ku rundi ruhande umuntu akuze agizwe no kuba ari umuntu ashikamye, ashinze imizi mu vy'ukwizera kwiwe, azi neza ibibereye nk'uko abibwirwa n'ijambo ry'Imana. Mbere bica bigaragara yuko twisunze imirongo itari mike ibice bitandukanye biri muri Bibiliya, biragaragara yuko ijambo ry'Imana ritegekanya yuko twebwe abizera dutegerezwa kuba bakuze mu buryo bw'impwemu. Kuba umwana ntushobora kubisimba, ariko ntidukwiye guhera kuba umwana, kuko hari abo vyo babishika bagahera mu buryo bwo kuba abana. Ari navyo tuza kuganira mwari no shengero. Hamwe mu Bigalatiya Pawulo avuga ngo samuragwa iyo akiri umwana, naho aba ari samuragwa ibintu vyose, ntabashoboye kwigenga, aganzwa n'abamurera kugera mu gishingo cagezwe n'abavyeyi biwe. Ni samuragwa ariko ntashoboye kwirera, aganzwa n'abamureze. Ahandi Pawulo umwanditsi yandikiye ikete Abaheburayo avuga yuko aba bantu bakwiye kurengera ivya mbere vya Kristo, bagashika ku vyo gutunganywa gose, kuko barengeranye bakiriko baranywa amata nubwo bari bakwiye kuba bariko barya ivyo kurya vy'abantu bakuze. Biragaragara yuko umwanditsi yariko yandikira Abaheburayo yari yiteze ko inyuma y'ikiringo kanaka abantu batari bakwiye kuba bakira abana, bari bakwiye kuba barakuze. Mbere handi Pawulo ariko yandikira Tito ibiranga bazezwa shengero, ibikwiye kuranga abarongozi mu ishengero, harimo akantu kavuga ngo abe utari muto mu kwizera, kugira ntahave aterwa no kwikakisha ubwibone nk'ubwateye wa mugwanizi. Biraboneka iyo mirongo yose yuko ijambo ry'Imana ryiteze ko tuba abantu bakuze. Bisigura yuko ishengero rimwe abana badakura, ubuzima bw'abana badakura arabizera bufise ingaruka. Ari naco gituma Imana ikiduhamagira kuba abantu bakuze. None nibiki biranga bizera bakuze mu buryo bw'impwemu,
Pawulo atanga inyishu muri bino bintu bitatu. Icambere, abantu bakuze mu buryo bw'impwemu barangwa n'ikibanza baha ijambo ry'Imana mu buzima bwabo. Mu gice c'8 ku murongo wa mbere gushika ku murongo wa 6 ahara bivuga ivy'ibyaterekerejwe ibishushanyo. Pawulo ariko arabona aba bantu batsitaye, bamwe natangura kubabwira, bamwe bigengesera batarya inyama izo arizo zose, badapfa aho baziririye, nimba ari nko mu kabare canke ahandi hantu, kuko bataba bazi aho zavuye, bavuga ati izo nitumiye ku isoko zabazwe na naka ndamuzi, urya muntu ntaterekera, subutize nuwizera mugenzanje. Iki kibazo abantu bari bafise, Pawulo ariko agipfanisha ikintu n'ubwana n'ubuto bwabo mu buryo bw'impwemu. Kubera iki? Nibiki biriko biranga aba bantu igituma Pawulo ariko aravuga? Ariko asigura Imana, ariko avuga aterega igishushanyo canke ibigirwamana si ibintu twebwe turazi yuko hari Imana imwe rudende. Bisigura yuko utohagarikwa, utogira uruhagarara yuko ico kintu cyaterekerejwe ikigirwamana, kuko turazi ko twebwe Imana iriho ifise ububasha bwose, ari Imana nkuru. Muga kandi niyo nyifato akayifata nk'uruhagarara, urwo ruhagarara akarubona nk'urukomowe nuko badatahura neza ivyanditswe ijambo ry'Imana. Mu vy'ukuri umuntu akuze mu buryo bw'impwemu arangwa n'ikibanza aho ijambo ry'Imana mu buzima bwiwe. Ibintu bifise isiguro iyihe? Bisigura ukuntu umuntu yiyumvira canke akora, ukuntu biganzwa canke vyisunga ijambo ry'Imana. Nk'abizera, Imana yiteze yuko ingendo zacu, ingingo zacu, ivyiyumviro vyacu, ivyo dukora biba bitewe n'ivyo vyose mbere kudondagurwa, biba bikwiye ko bifise urufatiro mu ijambo ry'Imana. Ko ijambo ry'Imana nico kintu Imana yaduhaye, ikiranganzira, ikintu kitwereka ikibereye. Ijambo ry'Imana riduhishurira abo turi, riduhishurira uw'Imana iri, riduhishurira n'ico Imana itwitezeko. Ahandi umuntu ataganjwe n'ivyo, aganzwa n'imigenzo, aganzwa n'umuco wabi wabo, aganzwa n'impanuro z'ibimukikuje. Ivyo biraranga umukirisu akiri muto n'umukirisu akuze mu buryo bwo kwizera. Ubigaragarizwa n'uruhande canke ikibanza, imico, imigenzo, ivyo bakuze bubahiriza iwabo, ivyo atohirahira ngakore kubera yuko bohava batsitara abantu canke abiwabo. Uruhagarara, ikibanza biha gusumba ico ijambo ry'Imana rivuga ku kintu abagomba akore. Wowe nawe uriyizi, ijambo ry'Imana ritubwira yuko ivyanditswe bifise akamaro ko kudutoza indero, kuduhanura, kuduhugura no kutwereka inzira nziza. Zaburi 119 havuga ngo nabitse ijambo ryawe mu mutima wanje ngo noye kugucumurako. Nk'abarongozi turazi ko mu itegeko rikuru ry'umwami wacu Yesu harimwe ibi bintu bishika kuri 4: mugende muhindura abantu, mubwira abaremwe bose ubutumwa bwiza. 2, 3 mubatiza bizeye. 4 mubigishe kwitondera ivyo nabageze. Biragaragara yuko gukura mu buryo bw'impwemu, hagati yo kuba umwana no gukura mu buryo bw'impwemu, atari intambuko uwizera yitera wenyene. Harimwo uruhara rwo kwiga ijambo ry'Imana, harimwo uruhara rwo kwigishwa ijambo ry'Imana, harimwo uruhara rwo gukomezwa mu ijambo ry'Imana. Twumve ko ari igikorwa kidasanzwe ku barongozi b'ishengero, ku barongozi b'ivy'impwemu, yuko bafise uru ruhara. Ibi birarengeye za nsiguro zo ku munsi w'Imana gusa, kuko ku munsi w'Imana umuntu ntashobora no kubaza. Birarengeye ibyo, bikwiye kuba umwitwarariko gushiraho integuro z'ukuntu abizera bose mu ishengero bategerezwa guca ku ntambuko zikwiriye kubakwa. Duhamagarirwa kubaka abantu Imana yaduhaye. Ikindi, ntibishobora gukunda yuko duhimbara Imana, yuko dukora ibibereye, ko natwe duhimbarirwa ivy'Imana yatugeneye, umwidegemvyo yaduhaye muri Kristo Yesu, mu gihe tutarabakuze mu buryo bw'impwemu. Tuzogumana uruhagarara, mbega iki ni icaha canke iki si icaha. Jewe nk'uko bashingira intahe naramaze ikiringo kitari gito mfise ubwoba yuko ntazoja mwijuru, kuko hari umuntu yari yarambwiye nkiri muto mu kwizera, ambwira, yari umuntu yahora dusengesha ahantu,
hama akora amakosa, ababivuyemwo kutabandanya basengera aho hantu, aca babwira ko tutazoronka ahandi hantu dushobora kuja, kuko mwijuru tuzisanga twanditse mu gitabo cyanditseko iryo shengero. Ibyo nabimazemwo amezi mfise uruhagarara. Mwiyumvire mu gihe ishengero ryose ryoba ryuzuye abantu bameze uko. Mbega we hoho umeze gute? Mbega ingingo ufata? Mbega inyifato yawe uri kumwe n'abandi? Mbega ibikorwa byawe vyama bifise inkomoko mu ijambo ry'Imana? Mbega ivyo ugenderamwo bifise kunyugwa ko ari byo bibereye kubera wakuye mu ijambo ry'Imana? Canke haracariho uruhande runini rw'imigenzo? Ibintu by'imigenzo n'imico twakuriyemwo bimwe biradutwara ingufu zidakenewe, bimwe biradusesaguza uburyo bidakenewe, kuko twitwararika kunezereza abashizeho iyo migenzo bayitwigishije, ariko tukibagira ko twebwe tutakira abo bantu nyabuna twahindutse kuba abana b'Imana. Umuntu wese arakwiye gusuzuma urufatiro mu ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana rivuga ngo kuko utizeye bidashoboka kahimbara Imana. Mu Baheburayo 11 womenga ntibijanye n'ibi, mugabo umuntu yizera iki kandi atazi ijambo ry'Imana? Utizeye bigaragarira mu buryo hariko havuga ibyabahizi mu kwizera, atera intambuko zo kwizera. Naho uko gushira amanga no gutera intambuko zo kwizera dutegerezwa kugukomora mu ijambo ry'Imana. Ntibikunda ko duhimbara Imana mu gihe tudakuze, mu gihe ijambo ry'Imana atari ryo rifise ububasha bwose bwo gushiraho umurongo mu buzima bwacu. Ikindi kintu Paulo ariko aravuga hano gikwiye kuranga abakirisu bizeye dushobora gukuramwo n'umubano wacu n'abandi. Ikindi kintu kiranga abizera biri ku murongo w'indwi n'uwa 13 mwa kino gice c'8. Ikindi kintu gikwiye kuranga canke kikurangira abantu bakuze mu buryo bw'impwemu nikibanza baha abandi bantu bene data mu buzima. Hano hantu hariho abandi bene data bari baratahuye ijambo ry'Imana, mu bo kuritahura bica bituma batanegwa abandi. Ko twabonye yuko abakiri bato mu buryo bw'impwemu mu kwizera barabaho mu ishengero, kandi n'urugendo bafata bariko baja kuba bakuze. Hama abaza kubafasha mu go rugendo ni bamwe baza bakuze babafasha gutahura. Kimwe harimo kubihanganira, rimwe na rimwe no kuvuga imvugo nk'iyabo, rimwe na rimwe no kubereka ko babatahura aho bageza ku ijambo ry'Imana rivuga ngo kuri tugezemwe ariko tugenderamwo. Gusa n'ubanza kumutahurira aho hantu maze umurongora ku ntambuko zibandanya. Imwe zo shengero habaye umwitwarariko rero w'abantu bakuze canke batahuye ijambo ry'Imana. Abo baciye abantu bikorera ibyabo nkuko babitahuye, maze basanga Paulo asanga baratsitaje abandi bantu mu ishengero benshi. Paulo ariko avuga ati nico n'ikimenyetso cyo kudakura mu buryo bw'impwemu. Aha abantu benshi turagwa muri uwo mutego wo kwitiranya abantu batahura byinshi mu by'Imana n'abantu bakuze mu buryo bw'impwemu. Ahandi tuyitiranya abantu bafise ingabire nyinshi kariho abantu bakuze mu buryo bw'impwemu. Ni naco gituma tubona ijambo ry'Imana igihe riko rivuga ibiranga umuzezi wa shengero. Paulo ariko yandikira Tito nta kintu na kimwe c'ingabire avugamwo uretse ushoboye kwigisha. Ibindi byose avuga guhinduka nimero n'inyifato nk'ikimenyetso cuko ikiranga gukura kwacu mu buryo bw'impwemu atari ingabire dufise, atari gutahura byinshi dufise, ariko ari mu buryo tubaho tubana n'abandi. Paulo ariko atera bano bantu ati inyifato yanyu ikwiye kuganzwa n'urukundo. Kuno murongo ariko urukundo rurubaka. Igice c'8 ku murongo wa mbere, ku byaterekerejwe ibishushanyo by'ikigirwamana turazi yuko twese turi n'ubwenge. Hano ubwenge burakakisha ariko urukundo rurubaka. Nihagira umuntu yiyumvira yuko hari icazi azoba ataramenya nkuko akwiye kumenya. Paulo ariko arabakebura. Mwebwe mwiyumvira yuko hari ico muzi, bisigura yuko mutaramenya nkuko bikwiriye ko mumenya. Niki kintu abantu dukuze mu buryo bw'impwemu, abantu bakuze mu buryo bw'impwemu twategerezwa kubarangirwa n'umwitwarariko bafise w'abandi badakuze. Twategerezwa kubarangirwa n'ikibanza baha abandi mu buzima bwabo, n'uburenganzira baha abandi
mu buzima bwabo kugira ngo bagire ijambo babahanure babafashe, kuko uko umuntu amenya byinshi ijambo ry'Imana Pawulo avuga ngo ubwenge burakakisha bumutuma kuba ahantu ho kumva yuko umenga niwe azi bibereye, abandi bose baracari bato. Bega wehoho bimeze gute? Ntawe wowe uri kurabera intambamyi, ntawe mwaba muriko murahiganwa, nta nabo utemera kubera ubona bafise ibyo bakurusha. Ikindi kintu ca gatatu Pawulo atanga nk'ikimenyetso cy'abantu bakuze mu buryo bw'impwemu no kwisunga Imana. Igice c'icenda guhera ku murongo wa 19 gushika ku murongo wa 27. Aha hantu Pawulo ariko yerekana uburyo bwiwe bwo kwisunga Imana. Yerekana ati naho ndukomeye nahebye byose kugira ngo ngaragare nk'udakomeye, kugira ngo shikana batari bake kuri mwebwe mu kwizera. Ahandi naho acavuga ati mwese murazi yuko n'abato babanzi ku Mana hoho ndazi yuko ntari utamenyekana ndayigaragarira gose. Ikindi kintu biturangira hano mu kwisunga Imana cyari igipimo kidasanzwe kuba hari habamuhaririza n'abashira amakenga mu gikorwa yari karakora i Korinto. Pawulo inyifato yagize yabaye nziza, yabaye yo kutigwanira nk'ikimenyetso yuko arazi neza ibyo ari karakora, kandi ibyo ijambo ry'Imana rimwemeza ko ari byo byari bikwiye kuba biriko birakogwa. Ikindi kintu tubona hariya yerekana ishaka ryo gushishikara kwiwe, naho afise ibyo amaze kurangura byinshi yama yibona nk'umuntu akeneye Imana kiri hasi. Ukwisunga Imana n'ikindi kimenyetso kiranga abantu bakuze mu buryo bw'impwemu. Mbega wewe bimeze gute? Ijambo ry'Imana riradukebuye ritubwira yuko dukwiye kurengera ibi bintu byo kuba abantu bato mu buryo bw'impwemu. Ishengero rimwe abana rirangwa nuko pastor rahakwa gupasuka, asengera bose, yiruka inyuma ya bose, ushavuriye uwundi aca mu telefona nogize nta bumenyi na butoyi mu ijambo ry'Imana bafise, nta mwidegemvyo bafise, bara ahantu bakomora ubwenge bwose n'ubumenyi bwose ku murongozi abari imbere. Ako turabonye yuko ikibanza ijambo ry'Imana rifise mu buzima bwacu bizoturangira icicaro turimwo mu buryo bw'impwemu, ko turi mu bana canke abakuze. Kandi turabonye yuko umwitwarariko wo kubana n'abandi mw'ishengero, wo kubana n'abandi bene data, ukudanyikisha abandi ubushobozi bwacu, ariko kandi no kwemerera abandi ko bagira uruhara mu buzima bwacu, ari ikimenyetso cy'uko dukuze mu buryo bw'impwemu. Wewe bimeze gute? Ariko ikindi, mbega ntiwoba warashitse ahantu utagikeneye Imana kuko uri umuhinga mu by'Imana, ukomeye mu by'Imana, uza warateye intambwe mu by'Imana? Dusengere hamwe n'iri jambo ry'Imana. Wewe wo kwiyumvira we bigeze hehe kugira ntidusange turi nk'aba bakristo abizera bo mu Baheburayo babwiye ati mwari muracari ko muranywa amata, mwari mukwiye kurya iby'abantu bakuze. Umuntu akuze ashobora gutahura iby'Imana igomba, kandi ashobora gukorana n'Imana kuko aratahura imvugo Imana ikiravuga. Afise inkomezi zo kurengera imico, imigenzo n'ibindi byose kugira ashire mu ngiro ibyo yanyuzwe ko ari byo bikwiriye. Ntafise uruhara rwo kunyinyurana n'abantu rwo kwisigura kuko akora ibyo yibaza ko bikwiriye. Ariko kandi hariho n'urundi ruhara rwo kumva kaguma akeneye kwisunga Imana intambuko zose yotegerezwa gutera. Dusengere hamwe. Mwami Imana, nuducishe bugufi kuko tubonye ijambo ryari tubwiye yuko wiyumvira yuko hari icaza yaramaze kumenya azoba ataco haragera yuko hagira icamenya. Nudufashe mwami, nuduhe urukundo, ishaka ryo gushishikara ibyawe, ivyanditswe, ivyizegwa vyawe. Nuduhe umutima wagukira abandi, ukwigwamwe abandi, kuko niho twogira ikimazi. Nuduhe uguca bugufi gutuma twama tukwisunga no mu gukura kwacu Mana, mu buryo bw'impwemu, mu buryo bw'ingabire no mu buryo bw'ibikorwa waduhamagariye. Ko tuzi ko mwami wewe uri kuraduhamagara, ari wewe uri kuradutwara, atari twebwe turiko turitwara. Aho turazi ko tuzama vyinshi kuko abana nkuko twabonye ata mwimbo bazana, ariko abakuze aribo bazana umwimbo. Turagushimiye kuri mwiza, mw'izina ryawe niho dusenze. Amen. Mwakoze kunkurikirana,
abumvise ijambo ry'Imana, umwami Imana bahezagire.